uwigishwa ijambo ry'Imana akwiye kutibagira umwigisha wiwe. Usomye neza Hamucete cya mbere yandikiye Abikorinto ho yarabivuze cyane bikomeye muri iki gice c'9. Usomye ku murongo w'9 kuko handitswe mu vyagezwe vya Mose ngo nimuzorumye umunwa w'inka iri kirasekura ingano. Mbega inka nizo Imana ibabaye habanamba canke se yabivuze ku bwacu? Egome byanditswe ku bwacu, kuko umurimyi akwiye kurima afise ibyizigiro, kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwako. Mbega ko twababigemwo ivy'imwemu, none nibikomeye ko twokwimbura ivyanyu vy'umubiri. Usomye ku 13 nimuzi yuko abakora ibikorwa vy'ivyera barya ivy'urusengero, kandi abakora ivy'igicaniro basangira n'igicaniro. Kandi n'umwami wacu niko yageze ko bavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Imana idufashe cyane. Aha ni Paulo yari karahanura aba bantu b'Ikorinto, arababwira ko icyambere ntibarumye umunwa w'inka iri kirasekura, kuko nayo izo bikeneye kurya. Hepfo yaciye abitomora yuko umuntu wese akwiye gusekura yizigiye ko azohabwako. Atizigiye guhabwako abikorana intege nke, atizigiye guhabwako aranasekura agagumizamwo ibirumvye vyinshi kubera nta ntege afise. Ariko umusekuzi asekuye yabwiwe yuko azohabwako, biramutera intege akabikorana umweto. Hanyuma arongera arababwira ngo nimuzi yuko abakora ibikorwa vy'ivyera basangira n'igicaniro, barya ivyo ku gicaniro. Ni naco gituma Maraki hamwe yari karavugishwa ivy'Abisirayeli ukuntu bamenje bakagunga Imana, yaravuze ngo nimuzane mu bubiko ikigira 10 gishitse. Ubwo bubiko n'ububiko bwo mu ngoro y'Imana. Ubwo bubiko nibwo bwafasha Abalewi kuko Imana yari yaravuze ngo nta matongo bazogira. Nibazogira amatongo, nibazohabwa amatongo, kubera bazoga ivyo ku gicaniro, bazoga ivyo mu ngoro y'Imana. Rero nivyo vyababeshaho, nivyo vyabatunga. Na n'uyu munsi mu nzu y'Imana turakeneye ibizaho kugira ngo bitunge abakozi b'Imana batagira amatongo, byongere bidufashe gukora imirimo y'Imana. Rero ibi bintu nimuvyirengagize. Sanze manere nguru ane wacu,